kuri Salomo none mwibaza ko umunsi umwe ubutunzi bwakorotse burava mu ijuru bwitereka ngaha cyaratora. Cyo nico kibazo cyatumye soma yo Bibiliya deux fois kandi naho nyene narose ngira la moitié sinzi nimba na la moitié irimo pe ngira ni nkirobo y'inyishu abemera iyobokamana abakristo murambabarira bino bintu en fait na Korani nawe naragiye kwirondera shaka kumenyamo nabo ko basigura Salomo hose nasanze Salomo no kuri bese ngaba musigura kumwe yaba Korani yaba Bibiliya nta kindi gitabo kijanye n'iyobokamana asomye sinzi aba Buddhiste ko bamwemera cyangwa n'abatamwemera sinzi ya kishatriya ko bamwemera cyangwa batamwemera cyangwa haba imyizire myinshi n'ibitabo by'amayobokamana byinshi so ariko hose bamugaragaza nk'umuntu yatunze cyane nk'umuntu yaciye ubwenge cyane ntibagaragaza aho ubutunzi bwiwe bwavuye. Salomo rero amatungo yiwe murumva ko mu kantu henshi ariko rero ku muhungu wiwe rero ari we yahavuye subira ya Salomo ho byarujyose twizere none ko nawe atabwenge yaguhaye cyangwa yarabuguhaye kuko ubwo uvize buragutunze ubwo nimba bugutunze ushaka gukora nibirenze ivyo itungo rya Salomo ryabonetse mu gihe kitari gito hakoreshejwe iyo mikenyuro yose wumvise. Urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni band travel agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize cyangwa bakagenda bafite stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni band travel agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira. Bagenzi reka ndabipfuriza kugira amahoro amagara meza n'amafaranga ndabahaye ikaze cyane bagenzi no musi nukuri tugiye usangira ikigwa gikomeye cyane ikigwa maro ikiringo canwaye kugira ngo nze kukibashikiza no munsi ni imyaka izo bishika hafi 14 kugira muvuge kino kintu ni ikigwa cyatumye nsoma ibitabo byinshi nka Bibiliya nayisomye deux fois donc deux fois ariko byantwaye imyaka 6 donc kuva ku rupapuro rwa mbere go mwitanguriro ushika mu mpera hariya mu byayisho Yohana donc ico gitabo ca Bibiliya kigizwe n'impapuro ibihumbi cyose nagisomye deux fois ariko kuva 2009 imyaka 6 kuva 2009 ushika 2015 nayo ndakimaze deux fois ariko inshuro zibiri ndiko ndondera ikirero nababeshe yego narungutse mu bumenyi bwinshi ndukayo ibintu bitandukanye ariko je nako ndondera ikintu kime kijanye n'umugwiza atunga Salomo uko mubibona muri Bibiliya donc témoigne cyangwa imugaragaza nk'umuntu yarose ubwenge atawundi muntu azoburonka no mubazo nyuma yiwe imugaragaza kandi nk'umuntu w'umugwiza atunga bigoye ko ari nabazozi nyuma yiwe zoshikira ubutunzi bwiwe uko nikimusigura bagashinga ntaye ati Salomo mumve ikintu nako ndarondera ubutunzi Salomo yatunze bwavuye nta butunzi na bumwe genzi cyangwa no kwizera ko buboneka umuntu atabucumukuriye ariko sinzi ko hariho abaca bafata no kuri bijya bivuga kuri Salomo bakavuga ngo Imana ikunze no mwitirira muherayo nkuko na Salomo niko byagenze Salomo nimibaze ngo Jesse nuko nasomye nuko natahuye ntabwo yigize avuga n'ijana kwijana n'Imana ngo agiye ahantu ngo bavugane ngo we Salomo tisabwe oya yararose avugana n'Imana mu nzozi buya twese yagiye twese bitubako ni gusa nuko abantu nabonye mengo biragoye ko bizera inzozi biragoye ko bazinduka gukora ikinzozi zaraye zibabwiye niba kibavyizera muri bene iyo nzira so Salomo rero yasavye ubwenge acahabwa n'ubutunzi bw'inyongezo kandi ko kurumva yaragiye kuba umwami none azotwara bano bantu gute akine bumenyi ikibazo gihari rero ni iki nico nagize namwe kandi ico kibazo murashaka kugigira ubutunzi Salomo yagize bwavuye eske ushaka kwibaza ati none Salomo yaravyutse umunsi umwe mu gatondo asanga inzu yahindutse yubatse neza atazi yubatse asanga inzahabu zirandagaye asanga numugwiza ofite ubutunzi buraharandura mwiza ko byagenze
canke imbere yiwe kuri ba Musa manu zarakoroka kandi zabasanga mu bugaragwa we zabasanga mu bugaragwa donc nyuma wari umutsima warakoroka ukagwa mu mucanga muga ntibyacafura Jatora gafungura ariko ikibazo cyo tugomba kuvuga kuri Salomo none mwibaza ko umunsi umwe ubutunzi bwakorose burava mu ijuru bwitereka ngaha cyaratora cyo nico kibazo cyatumye soma yo Bibiliya deux fois kana aho nyene narose ngira la moitié sinzi nimba na la moitié irimo pe ngira ni nkirobo y'inyishu hama niho nibaza ati none ugira menye Salomo nyezina nshehi nsanga yuca Israel kirafise abanditsi ba kera no kuva imbere ya Jésus-Christ hariho nk'uwitwa Josephus sinzi ko ari nibaza ko ari nka Joseph muga mu mvugo yiwabo ariko bavuga ngo Josephus hama nasobere igitabo ciwe kidondora ivya Salomo bagenzi ubutunzi bwiwe sinzi nima novuga ngo bwabonetse mu manyanga abemera iyobokamana abakristu murambabarira bino bintu ofete na Korani nawe naragiye kwirondera shaka kumenyamo nabo ko basigura Salomo hose nasanze Salomo no kuri bese ngaba musigura kumwe yaba Korani yaba Bibiliya nta kindi gitabo kijanye n'iyobokamana asomye sinzi aba Buddhiste ko bamwemera canke n'abatamwemera sinzi ya Kishatriya ko bamwemera canke batamwemera canke haba imyizire myinshi n'ibitabo by'amayobokamana byinshi so ariko hose bamugaragaza nk'umuntu yatunze cyane nk'umuntu yaciye ubwenge cyane me ntibagaragaza aho ubutunzi bwiwe bwavuye ubwenge bwiwe burumvikana no ubwenge n'uno munsi mugana cyo nyene si cyoroshe kuko Imana ni mushobora byose ibyo wese yovyizera me sinzi ko no munsi no kwizera ko nkine kumenya igishinwa no munsi ngajenja kuryama nkaca mvyuka nzi igishinwa ntigeze mfata umunsi wo kuciga na rimwe kumbure kuko nyina takidashoboka kumana n'ivyo byoshoboka mugabo si byongora kwizera no kwemera yuko hari umuntu yahawe gutunga caratunga aho nyene Salomo rero nivyo byatumye ngerageza kurondera menye ugutunga ko inkomoko yavyo naragiye ndarondera umupatiri ndaje mu kigo c'abapatiri nayo ngahanye Bujumbura ndaza ndamwidondo ati ni pere padri umbabare cyane ndumva shaka gusobanukirwa ibi nibi ndumukristo mugabo ubumenyi buke kumbure nkabize za theology mwamwaramenye Salomo yakoze iki ngo atunge kuri rugero n'umunsi kuko n'ubu naho gira classement y'abagwiza tunga Salomo ubushize bagize classement mengo yahora ku mwanya wa mbere mugara uvuye ku ashobora kubagira kabiri donc aracari imbere kankama Samusa gatoya kubera ko uno munsi Elon Musk ni wari wa mbere donc niko navuga abo bakera nabuno munsi ushize ibintu byose la valeur y'uno munsi Salomo araza ku mwanya wa kabiri kankama Samusa donc yari mu ampere wa Mali nawe araza ku mwanya ugira gatatu nawe nyene yabaye itangaza ku rugero bigoye kumva mugabo kubera ko yari umunyafrika nyene biragoye ko bamushira mu bitabo byo ba internationale ngo byigishwe urunganwe rutandukanye biragoye padiri rero afite ibyo yasiguriye ku gutunga kwa Salomo mu nyuma ndaje kurondera mu pastor kandi nawe nyene yasha nzi ko afite ubumenyi bwinshi nawe nyene afite ibyo yasiguriye kubijanye no gutunga kwa Salomo ariko numva sinyuzwe niho rero nagwa kuri ico gitabo ca Josephus umuyahudi wa kera hariho nundi mwanditsi uno munsi bamita umuyahudi nawe nyene bamita Ndegasha izina ndagiye bagende n'ijyanza mu ndaza kuri babwira hama ndarondera nyene ubuzima bwa Salomo ndabuturujana kwijana Salomo rero bagenzi ivyo yakoze nuno munsi wo bikora nakabuze nawe yotera imbere icambere nuko kiya gihe abashinwa bari mamaze nabo gutera imbere bujya muri business abashinwa n'abantu bateye imbere kuva kera cyane gose kera kuko nko ku myaka 5,000 avant Jésus-Christ bari barubatse igitarugwa c'ibirometero 5 gica mu kirere nko govata ugafata nka Bujumbura rirare ijya misozi iri hejuru ya Bujumbura ukayitwara peut-être ugahuza n'imisozi iri hakujya muri Kongo hejuru ya Tanganyika ucishije ikiraro hejuru ya Bujumbura donc urumva
ivyo abashinwa bakaba barabikoze ku myaka 5000 ava Jésus-Christ. Abashinwa batembere kuva kera ugiye nawe nyine kurondera amateka y'abashinwa urumirwa. Salomo rero agishika ku butegetsi ngiki kintu yakoze catumye mu mugwiza tunga. Icambere yubatse igisirikare gikomeye. Yeshize yitegeko yuko zina mujene wese amaze kugira ubwanwa yuko bari abantu bamira ubwanwa kare. Bamira ubwanwa kare. Amaze kudonke kumara ubwanwa abwizwa gucaja mu gisoda. Iyo ni itegeko shinzwe n'umwami. No kuvuga ni itegeko ry'igihugu. Ntuvuga ngo ivy'igisoda sindabikunda, ntuvuga ngo ivy'igisoda sindabishoboye, ubwirizwa kujayo. Hama yarubatse igisirikare umva cace kibi gikwanza igihugu cambere gifise abasirikare benshi. None zina gitsina gabo wese abwizwa kuja ku musoda. None umva ko icambere cy'abari wa muntu bagira abasoda benshi gusumba abandi. Hama acafata ibihugu bibanyi rero. Urishikana uyamanike donc ndakwamure kuba umwami ubu mu guverinera ntwariraho. Canke nze ndagutere tugwane ndakwica. Kuko yarafise abasirikare benshi. Ibihugu bibanyi ivyanka kuyamanika yarabitera kandi yarayiteze ko binesha yarafise abasirikare benshi. Wibuke noneho akandi kantu yarafise knowledge yarafise ubumenyi bwinshi gupanga igisirikare ati okay hatuhagenda gutya twatakira dukwepera ubumenyi yarafise bwinshi ya bigatuma intambara nyinshi zitsinda. Hami benshi baragize ubwoba barayamanika kandi ikindi bari bamaze kuza barabihanahana yuko ari incabwenge gose bahitamwo bamwe kwishikana tarana batera. Donc ico gihe baregeranya amakori sinzi ikintu ku ntwaro z'icami burya nasanze biri kwisi hose hagiye habaho ivyitwa amakori. Nonga mu Burundi bikuyeho na Jean Baptiste bagaze za 86 gutyo. Sino amakori yama nkonga mu Burundi sinzi cagiye mwahora mumva abantu ngo bagiye Manamba bagiye mu Buganda bagiye Manamba ugiriki kurondera ikori niyo ryabajanye hanini kuko wasabwa amahera kandi nawe kurinjiza. Salomo rero umva icambere yafashe ubutunzi bw'ibindi bihugu abugira kwiwe sinzi byonye nyuma tuvyita ko byari biciye mu muco canke bitari biciyemo nawe urafise kuvyumva. Ica kabiri yafashe business zose zakogwa n'abashinwa arazibambura. Wibuka abasomvye igisirikare nico cambere afata bajya bari mu kigobe c'abarabu bari mu kigobe c'abarabu n'abazi za Arabia Saudite za Qatar zande hajya hose arabaka uburenganzira abari bakoresha inyanja y'abahindi Ocean Indien yongera akoresha Mediterane na Mer Rouge. Umwami bivuga ko yamunaniye n'utwara akajya gahugu yakita Liban yes Liban karafise izina ryako rya kera mugabo ubu ni Liban. Umwami we baciye banakorana donc umva ko ubunyemwe ubugabo ntiriwe kugwanya bwo cyangwa ati abo rero we dukorane ubucuruzi muri ako karere kawe. Okay, Salomo rero arakora ivyo vyose donc izo business zakaya karere akazikora wenyene. None ivyo ninde muntu nuno musa yo bikora ntatunge ninde kweri ninde nkubo guha iyi nyanja yose ati i business zose zizoja ngani gwawe none ureka gutunga koma. Oya nubu bagwaye ngatanganyika ritanganyike iri hagati ibihugu bikeya uwo nubundi uwo budasanzwe. Ikindi gikomeye cyagose no ko yanunuje ngira nk'abanyagihugu biwe donc bajya bayahudi nabo yaciye bashira ko umusoro munini donc ikori rinini cyane. Kori rinini arigira x2 ni x3 yayo umunyagihugu yateza gutanga ikori ku ngoma yase kuri Dawidi. Aho Dawidi ni yaragihari kandi Salomo yagize rero n'umukoshi bijya gishika ku ngoma imyaka 4 gusa Israeli yacicika mu bice bibiri habaho amajepfo n'amajaruguru. Abamajaruguru rero burya ntibara abayahudi oya abara abayahudi bari mu gace kepfo ariko karimo n'umugwa mukuru Yerusalemu donc Yerusalemu kuba ivuga gutyo donc abari mu bice vya ruguru bwarabundi bwoko rega bagenzi habaye amoko abayahudi donc abanyazireli bari amoko 12 mugabo no munsi iyo ariko aravuga no munsi avugwa ubwoko bumwe bwa Yuda donc abayahudi les juifs
naho bavuga mugabo Israelite ni ari abanya Israeli ni ntamoko 12 none 11 buri ko muri cyo nikende kigano no hava nzokora inka basesangurira ndakunze gusoma ibitabo byinshi bisigura ibintu bene ibyo so mu myaka ine rero urumva ashitse ku ngoma Israeli yari ibayemo kabiri mugabo naho yabayemo kabiri ni vyamubujije ko agumana power urumva aradugije ikori ku banyagihugu none aho amafaranga azoca yigwiza kuko si nk'ibi vy'ama republika bacavuga ngo jana mu kigega ca leta no hari mu kigega iwe yeah so ico gihe rero urumva yakoze ama business yambuye donc ibihugu n'abanyagihugu baduza kamakori ivyo vyose vyamugira umutunzi akomeye tutarongera ko rero ingabire yashikanirwa n'abaje kumugendera amasinzi n'amasinzi uwumva ashaka wese ubuhangange ahatwara yaza kuraba Salomo kuko umva nivyo yaragera mu gabaci ubwenge cyane ku buryo akubwiye ati uwo mwigane ati umva je igihugu canje kimeze gutya mugana shawe nifuza kugiteza imbere none no gigenza gute deke bamubwiye uko hameze acha kubwiye ati kintu giri kunuko tayari rero inkuru zirahana hanwa we yarabikubwiye ugaca ugenda ukabikora barabihana nawe ugazuzanga n'abandi batari bwajeyo baca begeranya ibintu byinshi bakamugemurira kugira bumve ijambo risohoka mu kanwa kiwe gusa urazi ko ari no wavuye ngayi waca muri Ethiopia Madame Sheba kana kanamuvyara ko no munsi muri Ethiopia hariho uruvyaro rukomoka hariya kwa Dawidi donc gwavuye kuri Salomo ujya mugore ni ubwo batabigaruka ko cyane ni umugore ngo yakoze ibishoboka byose ngo Salomo amutera imbanyi kwavuga ati Salomo icoma ufite ntibunge ngo umwana wawe kubera ubu bwenge ndumva shaka umuntu abukomoka ko pe ya Salomo yaramwemereye ariko ibyagiye bimubera nk'amahano rero mu muco w'abanyazireli cyarazira ko usenga iyindi mana cange usenga imana mu muco w'ikindi gihugu kubera igihugu cyose kirafite umuco wacu n'uburyo cizeramwe imana kandi imana ni imwe ubundi mugabo murano ko imana iba represente n'ibintu byinshi yabahitamo kubumba ikintu kimeze gutya abagende bakagira gutya donc mugabo n'ubundi umuremye gumara umwe nuko aba represente mu buryo butandukanye hari abizera inka hari ababumba umuntu hari ibintu bitandukanye Salomo rero kubera ko yagiye arongora abagore bava mu bihugu byinshi iyo mico yose n'ubundi yahuriye kuri we mugasanga yiganya abandi yiganya ariko ku mana y'abanyazireli ibyo rero yaravyanka ashaka yuko donc kuguma mu muco w'abanyazireli nyene donc basenga imana itiriwe iragira igishushanyo donc gutyo ni naco gituma mabonye no mu mabwirizwa imana yahaye Musa naho yavuze ngo ntukibazire igishushanyo ngo kigeranye n'imana n'ibindi byinshi so Salomo rero amatungo yiwe murumva ko mukano henshi ariko rero ku muhungu wiwe rero ari we yahavuye subira Salomo ho byarujyose donc bamwita Rehoboam ni Rehoboam ndakeka wewe aje gushika ku ngoma ashe kwigira batama hatanguye abanyagihugu baraza ati urabona rero nyakubahwa mwami papa wawe Salomo kuva aho kuri Dawidi famille yanyu yaradutsikamiye yaradukandamije ati turakwinginze uzofate ugabanye ajya makori papa wawe twakisha donc yatwakisha monoze twariya nk'amakori ku mwaka turagusavye aya makuru yagabanye Rehoboam acaja guhanuza abashinga nta yabatama binararibonye kuko bajya umwami kuva na kera giko n'abagabo singaye wacu guzari hose umwami yamafise abatama bamuhanura kana batama kenshi na kenshi basanga yabaye umuhanuzi ku mwami yarenganye no kuri uyu aracara umuhanuzi urumva abarumutamazi ibintu byinshi rero abatama baramuhanuye baramubwira ati nivyo ivyo abanyagihugu bagusaba bikore nivyo vyiza kubwo gusumba kandi byo tumugira igikundiro ku banyagihugu g'abanyamakori so yari yararengeje umenga navyumvise mugabo hajya abashika ku butegetsi bakiri bato rero nabo bagira ibyago abafise urunganwe rutoya bangana nawe kandi badafise experience n'iki na kimwe
arabirenga kacije no guhanuza abandi basore bakuranye uwo mwami. Abasore bo barashobora mugumura ahubwo fata lijya call so yatangisha urigira inshuro nyinshi nuko yaciye arigira inshuro nyinshi ariko byavuye birangira ahubwo abanyagihugu babagumukanye none barengiwe nuko Salomo rero kano kanya urashoye kumenya ahantu yakuye ubutunzi ntabwo ari ubwizanye no ntabwo ari ubutunzi bwizanye n'ubutunzi yarondeye kandi mu gihe kirekire nuze kuyibaza ngo ibintu byabaye nk'umwaka umwe oya da reka nta muntu atunga mu kanya gatoya nahagira amanyanga biragoye yuko aca resisa mu kanya gatoya biragoye gose nuko rero itungo rya Salomo ryabonetse mu gihe kitari gito hakoreshejwe iyo mikenyuro yose wumvise kuja kuboha gukandamiza barya kuja kubaka business kuja gutera ibihugu kabinesha ati ubutunzi bwanyu mucamuza murabumpa kuja kuduza mu makori kwakira izo ngabire z'abantu ivyo rero byabaye umwanya muremure y'imyaka itari mike mwarabize kandi ko yasize akoze n'ikintu ciza yishize yubatse ingoro yubatse ko muri kiringo kitari gito imyaka kama ni 40 hani 40 mugabo yubatse ingoro yubakisha amabuye bana sinzi ico gihe ko haba amasima mugabo hariho uburyo abantu bakera bagerekeranya amabuye ugasanga amabuye ntahenuka sinzi ukuntu bagerekeranya kwa none umunsi yari abantu muramuna bagira amakrotire ugasanga bagerekeranije amabuye n'ukuri ntuyahenura kandi aranamba gusumba bubakisha ivy'amasima n'imicanga kumbura voilà nivyo mugenzi we nawe wahora wibaza ko byagenze gute jewe amakenga nagize niyo ntumye nje kurondera ivyo byose mugabo after yuko bimenya urumva uco wizere yuko Imana mu kuguha twizere none ko nawe atabwenge yaguhaye cyangwa yarabuguhaye kuko ubwo uvize buragutunze ubwo nimba bugutunze ushaka gukora nibirenze ivyo kuko aba bose rero badusumbye amaterambere nta kindi bakoresha ni brain n'ubwonko no kwicara akibaza nkora iki sinzi undi yambwiye ngo ati wigerega terega gutunga ati sometimes ni ati ubutunzi ntibuca mu muco koko urafite ko vyiyumvira nandi ndavye ko ndavyiyumvira ati nta butunzi buca mu muco ngo hama umuntu ngo agere kure abafite ngo abaho gukandamiza abandi abaho kugunga abandi wowe ugaca utunga ibyo tunze abantu benshi cyane hariho abavyiyumvira gutyo ariko niyoze ko nta numwe adashaka gutera imbere iyo wakoze ugasumbya abandi birangira n'ubundi usanze abagukikuje bose bazi wawe makazi ndahoza by'utwonja ngize n'ibintu ngibe nibyo rero bagenzi 2026 ni umwaka turimo kandi turaca mu ntango zawo enda dukora ibishoboka byose twitera iteka twizamure wizamure nizamure nkore ukore ya nuko ndabakunda cyane nize ko mwagize subscribe urabe neza ko wagafinyeko akari ngamunsi subscribe cyangwa s'abone maze umuryango munini bagenzi 2026 ngiye kubasangiza ibiganiro byinshi bitandukanye kuri iyi chaîne nyene ya Homme du Changement nzobacisha ibiganiro byinshi ubumenyi bwinshi manarose kugira ngo dusangizanye tuduzanye nuko ndabakunda cyane naho utaha bye bye salute.